umurongo rero wa 12 rero ariwo naguweko original umwe wa mbere nawe wo gufasha mikrofoni irashometse wisomere Gyna wisomere umurongo wa 12 uvuga gute nihe banze urindire aha uyu umurongo wa 12 uyu haravuga ngo kandi urandura abansi banje ubagira iki ubarandure bandanya okay kubw'imbabazi zawe abansi banje bose ubarandure ntihagire numwe asigara iri jambo ry'Imana harabandanya hagira ngo guhonya urumva icari ico ukubita utababarira ufute umva ntihagire n'igisigarira uhonye ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana batazoragwa ubwami ntibazonyozayo n'ikirenge ati ntimuzimire ntibabazimize okay abashakanye abasenga ibigirwamana bavuga buke canke abasambanyi canke abagabo ngiye kwivuza ku muganga w'umugabo peti yagiye ansavye kweri ariko aramvura ngo yungura agakogwa kiza ngo gute ngo ninava ku kazi ngo ndazo watoye imitende ngo tubonane ngo mpa numero zawe peti aranera imitoma twarararanye narakurunga ikifoto ga Chimamanda unyita indaye waransabye canke warambonye ahantu mparitse sawa mubwira uheze rero kuko ntibashaka kumva ubwo burezi bien umusiste wawe canke undi muntu w'umukobwa muzinanye naramusavye reka nimanda inze nirondera ijambo ry'Imana irashaka kubasomera muzogende mutohoze Gyna mu buzima busanzwe ngene ameze mureke kuza tumurankorera ko ama content muvuge muti urya mwana ni content tumukoreye ko aka video turaronka ama views c'est tout yari Chimamanda yarampostinze agupostinga veke na madame wanje urabonye ama commentaire yaronse hari umuntu none ko atafashe ifoto ya n'importe qui yashireko haje baravuga ati ibi bintu ngomba mvuge si bya SIMBIZI namukiwe sibyo ko yaje Chimamanda ubwoko bwanje ntabwazi abuzi cyenze ko mfise umugore w'umututsikazi none kandi avuga ko abatutsikazi bakunda mu bambe kan bo none nivyo kwanza nivyo ho kweli nibatubeshe ibintu byo kwa Mariya mu bukorane bwari na hari yashimamishe cyagarare ko ashimamisha hagarike Lopez pastor Lopez ndasubiyemwo pasteur ndavize mfise Bibiliya hagarika ivyo bintu azosigurira gute byitarano byo kuza impano nagwiwe atigeze ayerekane ko yashiye inzira abandi turakeneye umuntu akiri kwera tudahendanye rega turi kuri Gyna muga biramuraba nawe rega biramura ega byose ni hiti kuri hiti Yes bakunzi ba Shine TV reka ndabe kazo ngenda bashimira ngo mwese mukomeje kudukurikira wabana no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wabari media spanda kubwira ngo big up son and don't give up yeah none mutwe tumengo nubuki okay bandana umviza Gyna nambukene kwikura kw'imyaka uzi kufisa abana za wisiga akabonobono imari imwe twari tugira uku ukaca wisiga ku uzi ko mwanganje abansi banje bose nuku maso zaranda gwe wisi ko imikoshi imyaka ibono Imana yakirungikiye yona kandi bamusu ini newe wamusu cisiga hari mu byagenze kumengo nubu namavuta tuntu twubuka inyene namavuta ni ikibonobono oil canke casto oil reka nakira abantu basi reka ndabaye kazi ngenda bashimira ngo mwese mukomeje kudukurikira mago motubuke bikarango oya mugabo hariho muri ntuzenya muri hajya kuri bene ntare barafise utundi rero twotwo y'abantu tumota umengo na kavix abantu zobabwire bagure ambaraje c'est tout bande abagibi bibonobono ikibonobono okay bande cinda babwira gutarabonze ko nikuri imyaka gusa none uzobabwire none uziye wahaguriye mugabo nageze kwezi kibonobono ndacisika amadera ya musi ntoze ko naciye ndonka 50 turi ku
ubu rero nanje ndaronka amahera uno munsi ego uraza kunshimira uwezwe nizo namuze munyibuka umuntu wese mba nahaye kibonobono hari umujama yakubise miliyoni 5 denko vya vrai izina ry'Imana ndakora kenshi oya vuga we vuga urumva dufate nk'ubu wewe wanyimye wanyimye iki acha ukachusi nkaca nisiye kibonobono mama yangu mwande ndakwize nanza ndiruka none gasimbi wewe nongi wabinsigiye iki ndakubwiye ati bivara umviriza bivara nico je mba nkeneye nkubu ndavuga ati okay pour le moment jewe Gyna ndamukeneye no munsi kandi bana mu bambi mbaya ni muba bigomba kuba none wowe oya urumva nyuma yo kugize mariage oya nakarorero dubwira makuru ni example ndakubwiye ati wewe urashobora kuvuga ute bana bunyene hari umuntu dutane rendezvous ivyunguka hari diri nateze hari imitego ashobora gutega imitego gauche droite bana amavuta bayagurira ndakeneye ubunyene bayagurira simbizi ya mutuma oya wewe yatumye yakeneye wisize ibintu byose kiracamwe apana ntuisige gusa for no reason je nkaje mvuye muhira kubera nzi ko mfise umuryango muhira nkaba nzi neza yuko atakazi mfise guys kugira ngo bashobora ko mutubari jambo ry'Imana no museze y'imyuka tugomba dusoma ijambo ry'Imana haravuga aho Yobu Imana yamukingije kibonobono amaze kuyigambanira yami kibonobono ego Yobu igihe igisamaki kimudawa ashi agenda ha Yobu canke Yona nanje ngo Yobu Yona enda kwereke urumva je nkaje urumva nta misi nakazi cyakazi kanje nkora naho kwisuma nukuba Bujumbura nako nakazi gakomeye kuba Bujumbura kazi ngumu sana ni diri kuba ukora iki mbi Bujumbura Ibujumbura ntabo ubishaka habo ubishobora ukora iki mbi Bujumbura nafite ko mbi Bujumbura nzi neza yuko Bujumbura dutunzwe n'ikintu bita ubuteka mutwe dukora akazi kamwe kweri sasa ikintu kimwe rero uzikora umuteka mitwe ndabwo hari umukobwa watetse wakaranze ico nkwane kubita imarimi urabona ko kageze ndakamara indwi zibiri aha ni majyagerera va ko rimwe hari gihe kiracamwo none hari gihidiri ryanka nyene burundu aca nsukamwo byinshi bwati marazi mari mpaka ujya muryango uguruke none wewe wizera Imana kakantu none wizera Imana byose birakora tubona ko ntuvuge ngo ndagira publicité yabandi ko ndagira publicité haba hariko etiquette muyasanga have nimero ngo 22 23 14 50 akura namba gusa yakeneye kondondera cyo karondera minyone canke Gyna takambwira aho karo nukuri oya je uraza kukama oya basi urandonderera basi akwera amaze kugatongera kwiziwe oya aina kanje mugabo umuntu tuba turi kumwe ndamuha wewe kugira ukansabe oya reka turindire ivyuno munsi turabe ko bipasa kura umunsi wawe ngene uza guhera ego ni wabona nakubeshe azogarwa ngo zonera amabuye ntako nzogura mwana minyene wewe ndazi ndisire certain yuko azikibono tumye nongera kuvoma kwiriba ry'amashimwe haleluya teka mana yanje haleluya tumye nongera nzi ku bakobwa bo mwijenda haba yuwimba How you yim? Mimi minyone. Mwebwe rero ndabwiye uturimbo twa. None banza murindire ndababaza turi mu kiganiro turi mu biki. Turiko turaganira ngaha. Banza murindire. Yego sindavyanze. Twavuze ko dutangura dusoma ijambo ry'Imana. Umugore wanje avuka mwijenda, sivyo? Minyone n'umunyegenda. Iyo aririmbye. Mwese kiriganira dukaba. Burya aga ndi stress yate namona avuka mwijenda. Ana wari. Yago. Mwana no iwacu mona. Nivyo? No iwacu. Uratohoza ko ari igezwe igene ryo mwijenda. Okay, tutwa. None we mona yakugize. Ari mbere rimba gute? Ari makenzi nangwa kujoyeka kalaba. Kenzi kila kibanza muone no yama madini yao maki ngo numuririmbye wabisatiye Gyna
Ninde yaravye dessin anime ya Simba Ebimbo? Amavuta aranawe no koreka. Simba Ebimbo. Aya mavuta arabore obetareza na vibe narayibonye. Kagenda na grand-mère kiza gute. Grand-mère. Yakumwegeza mikrofone hamwe na Bakarai. Yo akora umuntu mubisi. Kwande. Ibihe tugeze mu byo tuvugisha ukuri abantu tureke kubabesha sivyo ibintu bamaze kubona fata indi nzira hamwe none ko yifashe ntiyamuteje imbere oya mugabo kameme cyakibanza Gyna uramaze kumva Gyna ntiyakiza ajejo basi urumva basi ngitangura bakuru biwe we kamuna yo uko waraye kama upendi indirimbo sauti yake vuga ururimi rw'abanyejenda ndagusabye utimara manza kama upendi sauti yake bengine hii muziki bengine wanaipenda hii muziki yetu inzi Simbizi tubona byinshi Simbizi Gyna ego écoutez-moi la parole de Dieu turare ku murongo w'icumi unyigishe gukora ivyo ugomba kuko ari wewe mana yanje aho muriko murakora ivyo Imana igomba none Imana ishaka ko tubaho gute ishaka ko tubaho turyohewe ishaka ko tubaho tuvyimbye Imana ishaka ko twama dufise vibe iyo ni zaburi turyohewe turemesha abantu écoutez-moi iyo ni zaburi ca 143 umurongo w'icumi na rimwe uhoraho ungire muzima kubw'izina ryawe ungire muzima ukure umutima wanje mu vyago kubw'ukugororoka mu vyago kandi urandure abansi banje aho nyene ukira aho nyene subiramwo kandi urandure abansi banje ubarandure kureho kubw'imbabazi zawe haleluya nigisanira ntigisigare uhonye abababaza babandi baza kudutuka mu makomantere uhonye ukureho n'abansi bacu ababaza umushaha wanje bose yo kunkurire ku nzira kuko ndi umusavyi wawe jewe nitegura ikiganiro nibaje ko dushaka gufata nibaje ko sije iza kuyi mirongo ego vraiment alors ndashaka ndabakorokeko who is your mwasi abansi bacu n'abatifuza iterambere ryacu bamara ko baraduponda mu gihe boduteye intege urumva abo ni abansi bacu turabaza amazina bamwe muri commentaire niyo buza gukorokera mwa kino kiganiro ukaza ugatukana Imana iguhonye iryo n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ati Imana iguhonye kandi urandura abansi banje kubw'imbabazi zawe uhonye abambabaza niko vyanditse usa n'ibiri kurakura mu muntu ari gasoma ibitari ivyo ni zaburi 140 uwo murongo genda musome kandi urandure anje haleluya kubw'imbabazi zawe urumva imbabazi zawe vuga buke ufite microphone imbabazi zawe zikurungike kundandurira abansi banje bose zaburi 43 umurongo wa 12 banza mutumbereze ijambo rero tumbeze ijambo kandi urandure ababaza umushaha wanje onye umva ntagere nusiga ijambo guhona icarico peti nukurandagura n'ibisekuruza vyose ugakuraho nico bita guhonya nusigara ahema uko n'umusavyi wawe oyakora ko wongeye ko na ako kana ni kare yo mana ariko kajoshe ngo uhoraho nutebuke unyishure umutima wanje urashiringitira ntumpishe mu nyonga hawe simere nk'abamanuka baja muri rwagobo ubwo buru mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe kuko ari wewe nizigira umenyesha inzira nkwiye gucamwo kandi ari wewe ncururira umutima amena horaho ntizabansi banje uraho mpungiye ko ngumpishe unyigishe hajya unyigishe gukora ibyo ugomba umva rero ubwo iryo jambo rikore ku bantu bantu tere haleluya 3 haleluya umva uyu munsi
ndego tuganire mu bisanzwe tugomba dusabira abansi bacu Gyna na Simbizi yego mu ndwi ziheze bari babikoreye ndavuga ati Seigneur Jésus aba bana bariko baraziriki mugabo na wewe ndasoma ijambo ry'Imana ndiko ndagwa ku ijambo ry'Imana ndavuga ati ariko ijambo ry'Imana kwaza muri Matthieu 6:33 bivuga ngo mu 6:33 turabe reka je ndari kwereka no musiri ijambo ry'Imana kwenda mbere Matthieu mbanza kuba imbere yuko tuja ku bandi mbanza kubaza ko twebwe ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo niho ivyo byose muzovyongerwa ntimukiganyira ivyejo kuko umunsi wejo uzoba wiganyira ivyawo umunsi ukwiranye n'amagorwa alhamdulillah ibirose byose uno munsi bige ubishime oya ariko umviriza ngo ariko aratugaruka ko twebwe ngo dukora ivyo kugororoka ijambo ry'Imana riravuze ngo ndawuzi ku mutwe uvuga gute ijambo ry'Imana rivuze ngo mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka sawa ibisigaye muzovyongerwa kuko bivuga ngo ntimukiganyira ivyejo bimwe dutiganyira iki urumva ayo ufise uno munsi yose uyage niwiyumvira ivyejo n'ivy'Imana sahawe ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nimba uvyuze atakingorongoro ufise we ntiwiganyire we ntuzokuganya ngo ivyejo Imana ivyejo irabizi niba ugifise naho kige ivyejo ntuvyiyumvire biz'Imana uzorindire ejo hagere Jovia cerveau ngo agomba kuri mwebwe uraziga Gyna ari abantu bazabiyima wait kidogo mabuja hari abantu yiniga sivyo ugasanga ibyo afise ntibiri bumutungishe oya si ububono rindira ibyamabiba ugasanga wowe urafise utubazo twawe wokemura ukanga kudukemura ngo ejo ngo ushobora kutabaho sinzi kuyo kai bimaze gushika je urazi yuko mpora ngira nk'ama dépenses ari nk'umunsi wabwira ama dépenses wasanga afise nk'udufaranga nkagira ama dépenses amafaranga yose nkayaheza hamwe n'amahirasyo ntayasigarana mugavye umugara amaze kubimenye arazi yuko ivyejo bimenya bejo kabisa je sintinya gukemura ikibazo ngo niko ngo n'amafaranga yonyene mfise ndayakoresha gahera kubera nizera neza yuko Imana namba iri puru yuko ejo ntamaramara mze baba iramenya ibicisha yego sintinya gukora ibintu mba mbona ati iki ndagikora n'umuntu ugasanga ndamufashije bishoboka ari cyo mfise hari abantu rero birimita akaguma aganya ku bwejo akabona umengo ko msi ibibazo by'uno munsi umengo abikemuye umengo ejo azocapa orejo ni ofete ni juste kuri yo side kugira bumve d'abord yuko twebwe turi abantu b'Imana ariyo mpamvu bumve yuko uburemere bwo gusabira abansu bacu guhona bamenye yuko ijambo ry'Imana turarisoma tukaritahura tukaribamwe Mana ndumusavyi wawe umwansi wanje abone nkuko hariho rero ijambo ry'Imana shaka duherako c'était ça le sujet sije yavuga ngo mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka nibisigaye muzogira nte muzobironka uburi bashaze uvuga ko twe tutagororotse oya none ko wikucura amabiga yani wavuze ngo ugomba tugaruke ko natwe amabiga aba yagwaye oya tubwire neza aho alors Jovia ndagaze kuri mwebwe kugira ngo Imana ihonye abansi bawe no kuri kuri side yayo of course turiyo niyo duhagaze mu vyo mukora ni Imana izimbere ni Imana nyine cyane gose ni tuyobora uretse umurongo wawe uretse guhonya abantu ndashaka kumbwira umurongo ni challenge ngenda bagirire umbwira umurongo uzi ngaha muri Bibiliya Zaburi havuga gute ntisinicanye n'abacoko kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi ariko gwatumye itanga umwana wayo ukinebwe ariko habwa ubugingo budashira amen aho ni muri Zaburi sinibuka ibiharuro ni Jean 3:16 cyane touché Jean 3:16 okay undi murongo Yesu ararira uri hehe uri muri Bibiliya umviriza ndakubwira ikintu kimwe je basukiye kumenya basikuri jewe sivyo je Bibiliya muko yisoma sivyo muko yisoma ndasanzuruko nkaraba ijambo rimfasha okay wende merege muri Matthieu 6:33 3:16 havuga ngo bavuga gute kuko Imana yakunze abari mwiza ko twita umwana wawe ukeneye kugira ngo umwizeye wese ntapfe rubi d'abord
kugira ngo tubandane n'ihigane mwe mwakiriye se umwami n'umukiza je naramwakiriye namwakiriye nanabatijwe no mu mazi menshi je narabatijwe mu mazi menshi gose nabatijwe kuri Société Diniri muri 2004 je narabatijwe kuri mbe bahita gute hajyanye kuri piscine kuri piscine ngaho mu Gasenyi tugenda pore ijambo ry'Imana rivuze uko rero ntibahera mu kubatizwa hari n'iceze katubwira ati mumaze mwitwara kubwa bw'Imana no kugororoka ntibisigaye byose muzogira ante muzobihabwa muzobyongera alors mumaze kubatizwa qu'est-ce que vous avez appris nukuri kw'Imana Gyna turagororotse no kugororoka wewe baza ko ari iki tubwira kugororoka nukuri turi kuri side y'Imana kubera turavye ingorane iki abantu bamaze guta espoir bamaze guta icyizere abantu bo kwiyumvira nabi twama duteramisha iyo bari conscience yabo tukayibashirira ku murongo turi ku murongo w'Imana cyane gose nk'umuntu yimenekeye agashabona ka video kandi nango Imana amayutubere Imana ubonye nacaje muri Bible nawe uri kuvuga nka babatumwa bavuga butumwa buno muze ngo muvuga abantu ngo barakanga abakirisi oya no ubiriza niko nabumvisha abantu kugira ntibibaze yuko ibi dukora ariko wasting umwanya d'abord canke ari kutamenya Imana sinzi nka Gyna jewe ibintu byose nkorera kumbuga ngo rukana bumenyi na majority ivyo postinga byinshi sa amafaranga yiba binyinjiritse jewe dufate nko par exemple ndashobora kuba nk'ubu nitahiye cenga yari nayo kumena kamwami kazi kanje kaga petite kanje ndiko ndakigisha ko kavuga tuvuye muri le voyer quoi kavuga ati le voyou papa sasa rero ka video ndakabonye Savuga ati kano ka video vuga kumemo kararyoshe. Reka nagashire ku rubuga kanyinjiriza iki. Sindayishira kuri YouTube mugati ngo ndamonetiza ngiriki. Ndavyishira kuri Facebook. Abarundi bose barabizenza ko Facebook mu Burundi ari monetize. N'amafaranga twinjiriza. Ariko iratuma bakumenya kwamamaza. Oya ndabipostinga. Dufate nkabiga bya mugisha kenshi tukona kamwamikazi. Kora mbona yuko umwana afise une sorte d'humour imuri mwe ari ngabiri murimwo. Ndavuga ati umuntu aja kuraba umumoriste kugira aryoherwe conscience yiwe bahindure mind stressé hari abantu jewe cyane nagiye kuri banki ndakunda kuja ko je mfise konte muri banko bumviriza je mfise konte mumpeshe si promo ndiko ndabagirira turakunda banko turakundana vraiment niyo mpamvu uzosanga n'abantu benshi bamonetiza ama YouTube ndabanura kuja muri banko kubera service zaho zero rapide bo bikugoye none bigufashamo kubera ndumukiriya wabo tumaze kumenya n'abantu benshi nagiye ku muntu mbere yasabye découvert mbere yasabye credit amabira cyambo yamango usosubira mugatono wowe ngona sinye nabi none je sinye nabi none konte sigwanje mbona ko ari jewe yagombye kunyima ibyumuka byanje cyambwe ati wowe nambo wabashwaye n'umugabo ntuze kubintako mvuja kuri YouTube urabu video bwa Gyna uza kuzanga umeze neza hautanisumbua atakusumbua tena urabi nambwa tena ngowe ngurumva ngene wasinyi ngo ntibise nambwa turega mabuje hajya hariho kamera irabona neza yuko ari jewe nje kuretira amafaranga kuri account yawe na urabibona ko konte ni jewe ndiko ibyangombwa byanje bibi none urukura nisumburia nini ngo tiyamarisi rero ni abantu uzanga namuravyo ngo mpeneko tubucube kugumara abachima kandi karabikigane no naba Gyna gendura beteke uvuye muhira waravye Gyna ugashika mu biro akona kumwe ukwakira umuntu nabi nta muntu uzokwakira nabi nta munabi nta nirabera guma yisiga ngo gumi bonje ntabona yamumage sambi karimvira sio mimi nimekwamba mbele uri dufite ijambo ry'Imana ndindi sijemba nakubwisa bihe nambari découvert sinzi ndo bavyita abantu bahembwe découvert ariko ndonga ma découvert abasanga savye credit yo credit asagenda korora nambagi mubiki birahomba korora inkwavu atiyumvira uwo mugambi neza ziragwara atamiti canke yagiye kurima ivyo bitegwa yagiye kurima bitegwa imyumbati ibigoti itegwa na mozaike canke avuka iwanyu hari yamwijenda yagiye mu bigori yahawe na bamujomwe bapfunga umwe wa mu DPA umwe yatanga imbuto za fake yagiye gusaba credit agwa muri izo ngorane bamuri imbuto zitamera ni miye
none ndavye manasora umunyamahanga mvuze ati niko ndaguha example y'uwo muntu aba yakwakiriye atigeze ari abagina wowe rero namwe wagiye gusaba amakredi sivyo ukabona neza yuko amazi kugwa moba nibyo bisigura yuko twebwe tuguhemba igajya amafaranga bari gwacu ucu twakira nabi ngirira surire naho umugabo waba yagutabiye urashane ku ijambo ry'Imana n'uburi kuravyibagira ni ijambo ry'Imana ndiko naho uva muhira umugabo wawe yagutabiye umbonye nje yajya kuri kesi ikintu ca mbere mwenyurira twenga boss nje amafaranga uri kurahura ni gwanje sigwawe mwenyura vuga buke oya biza wera mbukora kuri banki indaje rega nabatuma batarabihigana abasha shavura turara sawa inje gutyo mwenyura surire simbizi yo mwana ndagukurikirana kuri Facebook karibu cyane twakire tubigenze gute mwifuziki niwe murambona kumbuga nakakana kawe kamwami karibu karibu ega singombwa ntibaraba twese mugabo ne karorero na karorero singombwa yuko ubundi kwera atiyo chef na bindi ivyo ugomba kwanza kunyita chef none se franga zangu igagenda jewe amafaranga ngenda yabitsa muri yo banki yawe bila franga kama tuweki wewe uzuchukori kututa wezi kubakia hapo rero umbonye gusa tuendelee ikintu cya mbere cumwenyura atugira go yo ite ni sawa ibyo c'est pas pour moi c'est pour le travail ni rimwe ni kabiri abantu bidogera abantu mu mabanki ko babakira nabi cyane yuhuye n'umuganga ho asha abaganga babo nituma n'abagangu ucuremba jewe iyo mpuye n'umuganga asanga amezungu ntangura kumva n'imisonga mwe muko muravugize kandi abatere gasitore gato ku muganga mani nagiye kwivuza yasi ni ku bitaro biraho umviriza oya reka sinobivuga sivyo mani ngiye kwivuza ku muganga w'umugabo umuginekologe peti yagiye ansavye kweri ariko aramvura ngo yongura agakogwa kiza ngo gute ngo ninava ku kazi ngo ndazizoba watoye imitende ngo tubonane ngo mpa numero zawe peti aranera imitoma kwera yarafise agatanda kiwe kama ko muri mubana ahonye hari ubwa mbere wundi musi ngiye kwivuza ku maso peti atangura kunkora ku mabere bajya ba ophthalmologue ari umutsi uva mwibere umviriza erega turi indani muri biro ari karampima amaso kujya kubwira shira gucyanya kurabe mujisha pete tangura kuzarangura none muganga sava c'est quoi ça vous êtes perdu jewe j'étais sur le point ivuga ngo naco mwebwe turabivuga ihigano gifise part 1 na part 2 ihigano gifise part 1 na part 2 kubera ko turacari kuri mwana yake minyone ngo ndo muganga akije kunyivurizako ndokubesha no nambaye febre ndarira ega niyo mpamvu buri muri foko buri muri aja mu muhamagaro wiwe urazi ko ari abantu bagiye mu buganga kubera kagatanda babona gusa bafisirani kagatanda gate muganga afisa agatanda bafisirani kakamwe ntagari ryarabishe urumva ari umuntu aba ari umukwamaye yakuze bana nahagenda ajya kuri 11 kwipave bavuga ati uyoya si muganga urabyumva akavuga ati bana nabonye hari agatanda kaba kari kwa muganga agaca yishiga speciality atakinda aronde atega agatanda gusa hari abantu abona abantu usanga ata karanga mutima deontology niyo mpamvu rero burya ni byiza yuko uja mu kintu ci wawe uri umunyamuziki guma mu muziki uzotereramwe imbere uri umukomedian raba nkubu urazi yuko Kigingi amaze kugira amavore menshi gusumba abantu benshi Simbizi uramuzi Kigingi pana Simbizi Kigingi uravuga ati Kigingi amaze kugira amavore menshi raba amatone Kigingi amaze kugira sivyo curaba DJ Fernando mu mwanya muto twanayicuritse muze mbata none kuri mukuraho kandi karavuga curaba Fernando mu mwanya muto amatone amaze kugira ndazi neza ko mu mwanya muto na Gyna mu mwanya mwanya Dubai azohera Dubai kwereki Dubai uzohera nako gushaka guhera ku biri Dubai bari muri mubambe no kwereki Dubai no uzoburi muri Canada Dubai zibari reka nikomereze alors vous muvuze ko akamaro mufitiye abantu muri kuri side y'Imana kubereka ko mufasha n'abantu kubateramisha alors la semaine passée hari inkuru kuri Gyna
Gyna wewe kweri baramututse je nariyakiriye Bakaraya. murashaka muntu ke mwanya. n'ibindi byose Uwo mwibagiye mwagize na banzu MT ndenda barondera ijambo ry'Imana ngari ijambo ndiko ndaronde we bandanye uvuga MT number 1 biya bintu ngo abavyeyi bawe barabibonye gose abavyeyi banje baramfollowinga jewe mbere biya ngo makomaga vyari biki to turatamba to tugira challenge y'indirimbo ya MT number 1 to turatamba c'est tout ndakunda gutamba cyane kandi niba nkunda gutamba wowe ntuza kunyobrira ngo tamba ama dance amezuku ngo tamba ama dance amezuku jewe ntamba uko ndavyiyumvamo urubwira Chimamanda cyangwa n'undi muntu nta Chimamanda ndiko ndabwira jewe ndiko nishura wewe ndiko mbwira nawe ko araba ikiganiro jewe ntamba uko ndavyumva turatakana ngaha ufate Chimamanda niwe yanditse ati kege gakobwa ejo ukabona mu butinganya ejo ukabona mu buraya ejo ukakabona twarararanye narakurunga ikifoto ga Chimamanda unyita indaye waransavye ndakwima canke warambonye ahantu mparitse sawa mubwira uheze rero kuko nibashaka kumva ubwo burezi bien umusista wawe canke undi muntu w'umukobwa muzinanye naramusavye Eka nimanda inze nirondera ijambo ry'Imana iranshaka kubasomera ryahe tubarire mu bikorino je ndahabona ndahageze simbizi barandenganya simbi kweri none Gyna wewe bagohoye kubyo wavuze ibiki navuze je ndigaranza imbere ya kamera ngamvuga ngo je ngo ndumutinganya nka Chimamanda ndakubaza wavuze ngo umuhungu umenye ko gukunda ngo gusaba ari mikashi ngo mukikunda ngo gusaba mikashi none nibyo of course noje namahera ntanga kweko ije batoma kandi kindi naca amahera ni byose je ubu nicaye akwera amahera la musela nze kubabwira ngo nta mahera nshaka ndakeneye nyene none bahe nimero yawe aimer c'est donner donc uvuze ati bakureki bakuveko kandi ikibabaje nuko bijya byose mvuga ndabo nyene bari ko ari bijya nyene ko ari kujyanye ko je sinza kwemvanta ngo mvuga ibindi bintu bitabaho ahubwo gusa je abarundi je sinzi kibazo bafise ngo twadukanye ngo imico mibi ngo y'abanyarwanda imico mibi yihe hari ibintu bishose uko turavuga mwe mutazi ko mwigira beranda mwigira abantu baciye bugufi ngo abantu ngo batuba ukabavuge ngo bitera sone ngo nibiki byo bitera sone mutavuga mwe ntimuja kubikora be twe mwibaza tubivuga bibaza ngo turabikora mubaze nogene mutohoze Gyna mu buzima busanzwe ngena amezi mureke kuza tumurankorera ko ama content muvuge muti ujya mwana ni content tumukoreye ko aka video turaronka ama views c'est tout kugira numve ko miko munkorera ko content tukugira muronka aba followers ndakubaze menye ifatire ibintu kuvuga ni birebire cyane ibaza okay ondo yari Chimamanda yarampostinze agupostinga veke na madame wanje urabonye ama commentaire yaronse ijambo ry'Imana ari abantu rero twebwe ntuvuye ko turi nk'urufunguruzo uravyumva twe turayagayaga hari umuntu none ko atafashe ifoto ya n'importe qui yashire ko haje baravuga ati ibi bintu ngomba mvuge si bya SIMBIZI namukiwe sibyo ko yaje Chimamanda ubwoko bwanje ntabwazi abuze cyenze ko mfise umugore w'umututsikazi none kandi avuga ko abatutsikazi bakunda mu bambe kandi none nibyo kwanza nibyo wowe kwera nibatubeshe mugabo nibyo kubera ndanga urabaye po nawe indira kubera inifo dayiso SIMBIZI avugiye Chimamanda nukuruka Imana ukuri mugabo urumva none gashaho bo ntangurane bafise aya bo vraiment kuguha umuzigo akoroga nagi kwe ntibiri gurisiga ikibono Tonge ushatse kuvuga ko wahawe na benshi kera ngira umusore banyita Idri uriye ndagwe ukubitira niko bamuhamagara wumviye ariko gawaje tsimbi
dufise ijambo ry'Imana imbere yacu oya ega ni ijambo ry'Imana none muri ijambo ry'Imana ntibavugamwe abantu bagiye bakihana hahandi ngo baragowe ngo abagabo basambana n'abandi bagabo ngo abagore basambana n'abandi bagore ni mu barewe ni mu bikorino quelque part urahazi hagiye nyine niho nshaka ndagutere story rero cameraman wabahaye je yibona rya post ya Chimamanda je yandiretse ku mugore fata ari ibintu byinshi yaciye medita cyane bukutono urumva wasa rega niyo mpamvu rero umviritse nk'ubu uzosanga akademu kandi ako kumusaka kenshi uramaze kujya ubunure cyane gose ubunure n'ubuki ni mukamengaho ubunure n'ubuki oya attends ubunure n'akabenzi bitandukanye ubunure ni ubutumbutumbu bw'ingurube Marazi ngene buryosha ubunure. Cyangwa ko ariko kandi nazi nta wundi muntu abumuhaye ni umusore wo mu Kamenge. Oya. Kandi umusore mu Kamenge akina na n'umuhungu wo ngame entertainment. Wo mu Kamenge. Oya. Ego yakuriye mu Kamenge. Ni rino. Oya si rino. Qu'est-ce qui s'est passé? Que ndumva ndabushaka. Nkubura mukwege nkubagira fata. Oya. Ubunure rero. Yese umba amesha y'umuntu numa uzosanga ubudemu bwo kumusaga. Usanga bufise ama map mu Kamenge. Bo mu Ngagara Kamenge. Uko mawapi Kamenge. None je sinatwe mu mugore mu Nyakabika. Umwana wo mu muji. Nyakabika. Mama ngamikazi. Afata amabisi atatane. Nsanga mu Kanyosha. Bora mu Kanyosha urahibuka. Kugira ugihibuka kweli. Waragiye kandi. Hajya ndahazi naragiyeyo. Hari ndavuga Chimamanda kweli. Tudukobwa. Oya je narase kuvuga. Tugiye mu kazi ariko. Mu kazi. Nari ngiye kumukoresha ikiganiro jewe simbizi. Ewe wabuzi none wamusanga muhira yatubwira tumusange muri yanze simbizi mugira ngo winjire no muryango mwarinda kunigana kumbe nawe urayizi oya nayibona kuma oya nayibona kuma rezo socio nukuri mugira ngo umukobwa yinjire barinda kunigana no muryango umviriza nta muryango banigana niyo mpamvu ujya bo baguma bantanginga bya Chimamanda ndabisoma ikasema nana kimwe ndi buvuge iki nico iki neco ntiyabeshe Chimamanda kuri kijya pointi umuze muraba namwe mwikosore bande ese gukunda umukobwa w'umututsi kazi minyo abikora misi yose kugeza muragira rije muragira rije nukuvuga ngo umukobwa w'umututsi kazi mukundanye iyo hageze ko mugira amahiyaje mugira amahiyaje aragira rije nukuregira rije frame oh my gosh niki sinaregira rije none okay basi oya arindira gato oya arindira gato minyo warakurikiranye mariage yanje umviriza arindira gato umviriza minyoni warakurikiranye mariage yanje okay uzorabe ozini ho yari canke kuri kwa Starboy baraka ingene twase neri nati nigeze gupostinga ariko arajajinga aba pastori basengeye umugore afise inda twebwe ni twaranye nk'umusore n'inkumi twararegirarije avuga ati reka tubane cyo kubambana ese gukunda umukobwa w'umututsi kazi ariko gamanda abwiriki aha rero araza kuza abanyarwanda bacagira commentaire kuvuga ngo nta mututsi kazagira mariage agifise ubwere ntegego inde oyaza harono sasa umviriza Gyna yumiwe how are you Rashahema umuvuga tumbe kuhema barahabutse umviriza mu Burundi kuvuga abahutukazi abahutu abatutsi ni sempre bino mategeko y'igihugu cyacu kaye twibanira areze twibanira areze nako tubanye neza kandi tutabusangiye akaye ka Gyna benga kubona nagaki nanga je kuvuga ko tufise ubwoko bumwe ga Gyna prema ndayumiwe koroka ofete ko kuntu nyene mwavuze yuko ngo abatutsi kazi ngo ofete nyene ngo je niravye turaregirariza tugenda kubaka karabaye byaraheze none rega bariho bisugera yego ari abatutsi kazi bisugi badakunda ivyo bintu bande wewe je sindimwe wewe ni mudashaka kwishingira oya mugabo kenshi basi umututsi kazi basi bisugi basi umutwara basi muri kumwe basi bora mukuye ubusugi basi mukaca muguma ubu rero cyose uvuga ko ari twe dushuha
ikinyene nico cari gisike muko muranera ishavu mushaka kuvuga ni he ntuzenya turiko turagira commentaire ku byo Chimamanda yanditse ego yabinyanditse gakoresha ifoto yiwanje d'une part nimesebaga d'une autre part kane yiwe oya ivyo biva ku muntu bro. Okay reka ndabasomere gajama wavuze ni ku murongo wa 10 abashakanye w'icenda nijo ndawusoma sijo nawusavye bawundonderera n'umurongo w'icenda kuri 7 sawa koroka ni hehe kuri N7 Endis ngaha abashakanyi abagabo bendana ariko Bible ko iki wanditse aya majambo vraiment mu kirundi nyene direct Thomas abashakanyi abagabo uvuga buke bashinde basabye kuri kebare bayijya abanyaga abantu bakabashora ababeshi abarahira igice cya mbere muriko mwishura ndembanga kuri umurongo w'icumi oya unibaza ngirino jambo yagiye propose rondeye kubera sinibukitanye no si ibinyene twa turavuga ngo abashakanyi umviriza soma ijambo ry'Imana ko duhebe dutegwa isoni n'ijambo ry'Imana kandi vuga buke riri muri Bibiliya yera buke kudutera ubwo abagabo bayijya siko handitse siko handitse genda mwasome ni muri Timoteyo handitse ngo abagabo bendana niri ni jambo vyanditse ngaha vyanditse Timoteyo we yavyanditse mu ijambo ry'Imana none si Bibiliya none mugano mva ari kirundi cyangwa musanzwe muzi kweri je mvume ngo ni ibintu biri easy ngo abayigira uko deforme ijambo ry'Imana abagabo bayijya abo baravumwe abanyaga abantu bakabashora kabagurisha bamwe batwara abantu bakabagurishije ko twabirenganye ababeshi abarahira nabi n'ibindi byose bigwanya ukwigisha kuzima gukurikira ubutumwa bw'ubwiza bw'Imana ishemagizwa ubwo na jewe Zalenda ndondere muri Yuda nashaka iyo mu Bikorinto ba mbere hari ibintu biri umviriza reka dusome ibyo muri Yuda oya erega ijambo yarakeneye ni rimwe ry'abagabo n'abagabo I don't know y'abatinganyi erega nivyo nyemwe gaje nivyo kubutinga ivyo yano cyabo kirimwo jewe hari akantu jewe ngenda basomera ko muri Yuda koka yo ndakurabe Yuda nokura mana we nshaka ndabasomera impera yanyu Yuda igice cya mbere umurongo w'icumi cindwi reka ndabirabe yo reka ndabirabe mukama wanje turagowe ijambo ry'Imana rigiye kuduta mu ntoze umurongo w'indwi aravuga ngo kandi n'abantu b'isodomu n'igomora bo n'ibisagara byari bihereranye naho two bitanze bakiha ubusambanyi nka babandi okay je nako shaka kuvuga rero sasa ibihano shaka tugume mu by'abatinganyi Sheri biri muri Bible nuko ndabuze ibaze ko kumenya ijambo ry'Imana mugabo kabura uri tumbere urabizi neza yuko meme ni Sodom n'Igomora abantu mwe n'Imana urazi ko yarabaranduye ya jambo babaye abansi yarabahoneje no musi nivyakora rero ibyo bamuhagiriza mu izina rya Yesu babagenzi bawe nivyo shaka kumenya n'ubundi mwambonye basi hazoza umukobwa avuga ati nuko kwimanaje naje yarandra canke yaransabye bazobaze basi Ciderisi bari kumwe muri Tanzania ko twararanye no mu cumba batagaseba umvere ivyo mugiye abarana na Gyna nta kimwe yagwatubwiye wapi negaje ko adi top nango mwatanze ku buryo ubu rero gutambana no gutingana mugabe intambo batanze na adi top adi arashobora kubaryosha intambo batanze adi navyo yohane nje oya ndakubeshe none urana ko adi kweri yotayi uburyo bwigenda mu biringo ariko aragenda kurondera ba Gyna voilà nawe intambo mwatanze intambo ni intambi twatanze kizomba twatanze kompa bayitamba gute kompa nuzi ngene bayitamba shiramo umuziki umenda kubwira ikintu kimwe we murababono je ububono bwanyu sinzi twebwe turagira mesure y'ibibazo biba bihari sivyo tukamenya information duhereza abantu babadukurikirana urabyumva pour le moment turavye uburemere
ibiriko birabera muri sous region ingena abantu imitima yabo de umenye yuko turi muri periode électorale ivyo ube ubizi periode électorale yama ari periode yama ari periode y'ugwembe muri kino gihugu cyacu Burundi ivyo si ibintu duca gauche droite gute rero nanibizi ko periode électorale nswage turayabona za 2015 2000 aho wasanga abantu mengwe bana mengo si periode nk'izindi mugabo uravye guhera 2020 ukaraba ingene twagiye turavyitwara mwarabo mengo yuko turagerageje kuzigira nka periode nk'izindi rero niyo mpamvu rero pour le moment aho usanga ama periode usanga hari ibihuha byinshi surtout gacuvanga n'izi ntambazi ziko birabera muri Congo nibiki waneze ko ari abantu usanga bafise ama tentative yo gomba ku destabiliser imitima y'abantu cyane vraiment niyo mpamvu rero des fois urashaka kumenya ati none abantu ko mitima yabo iri kiraje hariye ni gutuma ntabagumiza ku murongo naho rero ucurabura ukontinue nyene batamwuvuga ati none akonza gutamwa kino kintu kize kumigwa n'ayandi ma content ahari kuraza ibi content bihari wari ibi content byinshi byo tuma naho usohora indirimbo kugira ubone irarenganye bica kure kwenya abari ko araza byinshi by'amakuru menshi unasanga yoza gutakaza intumbero y'ivya Lopez kwerambu no munsi ubona ba Gyna dupambana nyene ukabona umuntu aracagaza arimwo cuharura ibyo umuntu ibintu abari karahangana navyo urabe amakuru dufise ingena ngana that is why rero sebo uravyuka bareke guhovya abantu ngo nabatinganye ngo nabaki urumva hari abatinganye yo Chiadi. Yes. Sha. Yo barahejeje? Shamba. Yo bararangije? Sa? Yo bararangije. Oya nta dio kwica kwari ngage mu butinganyi kwe. Ari top. Mbere kwanza. Urabazi kumbona neza ati top. Tamuzi. Urabazi kumukorako. None nka nkuwo. Oya nenda kubajije. Oya ndakubajije. None nka wamukoze ko ryari? Yambu gusa gutya. Gutuka gikora ko gutya basi mu ntoki kumva ingene rugwana gurututsi kazi ufisa kabi. Woroshe mu ntoki. Atari nka jewe amabuye. Razi rugi warupfumbatiye gutya nega simburi kurifuza. Oya shukifuza niko ndakumvisha ega nago imvugo yawe igaragaza ko ushaka kuba rufumbasi. Imvugo yawe igaragaza ko ushaka kwegana Gyna. None nimba ivyo abakobwa bubu. Neje yashashira yi. Reka rabwira ikintu Chimamanda yavuze. Kandi jewe radio swida ko avec lui. Yavuze ati abakobwa bubu. Barabaye indaya. Oya ntasinda. Babereye indaya hehe? Sindaya kometere. Babereye indaya hehe? Indaya ni ikizimeze gute? Sorry basi adi barahuriye kwa mukoro. Gyna uparika. Jewe anaparika ndakurangiye. Nzoze kugura. Donc nawe uri kuremeza abantu ko je ndi indaya. Oya aparika. Vuga rero. Na Yesu yaragiye kuraba indaya. Banza kenda kugira aho parika. Kandi byanditswe ngaho muri Bibiliya ndakwereka ahantu Yesu yavuga ati andi yaje kumuraba kwa Simoni. Jewe umuntu ashaka kukubwira ngo uri indaya. Ushobora kuba uri indaya mu buryo butandukanye. Oya nta indaya ni muparika akagurisha. Banza umvirize. Naho maruma jewe ikintu Chimamanda yavuze nkumva ndi sûr. Bon nacho. Mugabo nibaza ko n'ibyo ntazashika kuba nazo ndamubona ariko arakora. Ni ibintu bivuga ko abakobwa bubu usanga arahaga abagabo terumanke asigaye yarabahaza kumbashika ashaka abakobwa akubwiye bashaka gutama kibice bigenda gute none iko mu bambe yiwe batagishaka abahungu nibibaho cyane wemera ahubwo rero Prince rero ahubwo jere namaze kubona umukobwa umva rero Gyna yaramaze guhaga abagabo bose oya Gyna ntalimwo inde oya just niho ndavuga ko Gyna limwo ndikomvuga hari abakobwa bimaze kubako nibibaho barakubesha abo bagomba urumva arabandi bakobwa oya jere umukobwa amaze kubona ajya abandi bakobwa yavuze ati jya ngo nabahaza oya babeshe oya no umukobwa oya no umukobwa vyiyemerera sinakonje twako turakora twako turaganira tubisanzwe turi babiri umenda wigena kimwe kumenya uno munsi isi tugezemo ivyo naco ndabizi umviriza minyone isi tugezemo hariho abantu baba bagomba guhovya abantu guhovya gute uko nyene tu uravyumva uko nyene tu agomba guhovya abantu urya muntu yagiye ugomba kuja muri ya direction akagomba kukwereka hari mugabo je kintu nabajije Chimamanda Jean nakimwandike muri commentaire ntayaranyishura nabajije none wowe uri kurakosora abantu muri iyo façon ubikoramo ukaba nawe ukacobatuka quelle est la différence entre toi et les filles Petit Chimamanda yararagiye kweri Oya ngo gaki yavuze ngo gaki je nari byo nubahuka kuvuga bijya bintu yuko nawe uri kurahanura ukoresheje imvugo iri bizarre nawe urumva nta n'umuntu n'umwe yokumva ivyo yuko uravuga rega iyo ngana numvise video Chimamanda mbaza kura batamwana impande yanje kuba ari gihomba taye mu rujambo ruremereye ukumva rurati papa ifo chanje
ifuzo nko kuza gutuka jewe kweri hari ubwoba mwumva uramusabira kuranduka twitwa randura kuraho siryo twahereye verse 12 kandi urandura abanzi banje none mugabo jewe obo je kuri side wanje je umuntu je commentaire yabiri positive cyangwa negative ndayiraba sheri hariho commentaire ziri negative dushobora kwihangana umuntu akakwicarira akagutuka agafata iminota 15 Peter karagutuka nkuko umengo basi wamwiciye umuntu canke nawe waramwatatse uramutuka nawe avuga ati nanje nje kwihora nanje yaranuse umuntu nawe muhuri Yesu we wavuze agacaza akakwitorera Peter akakwicarira hamwe abantu bose bumigo izena none nk'uyu muntu hari namwe turahuriye jewe abantu mugana nibo nirongere content tu nk'abantu nka kujya kwa Chimamanda hariho Chimamanda hariho na Neri nati abantu babiri genda bakonsidera kumwe n'umuntu avant tukitanguza bino bintu tukibizamwo defo ari gihe je niyumvira kubera je ari esprit nabamfise navuga ati ni ku entertaining abantu gusa bigarukiranga ni just for entertaining mugabo ari abandi bantu nabo aca bishiramwo amaranga mutima n'inzigo n'umutima mubi nurumva abantu bahaye amashano ega mino misi amashano kandi mudada tumanzi misi tubura abagenzi bacu babaha amashano urabyumva ibi byose none uzi biva kuki inzigo n'umutima mubi umuntu inofa pa kwirengagiza niyo mpamvu abantu mwe nabo tubasabira kuranduka ibasabira kugira iki kuvaho no guhura urabyumva niyo mpamvu ijambo ry'Imana muri zaburi Zaburi ya 13 umurongo wa 12 bwati kandi urandura abansi banje urinzi ubona umuntu akora bijya dufate nka Jesse nzi kurabona ndiko ndavuga ikintu uraneze yuko atanzigo ibirimwo oya kweri wowe urabyumva jewe ibintu byose nkora ndabigira kugira abantu double intention ya mbere niyumvira umuntu ariko ari ahantu ntawenzi mugabo bamwe ndabona uburuhe ndabona désespoir ntabona ibindi bintu c'est vrai na jewe des fois ndaba désespéré sivyo nk'ubu ngiye gukora kino kiganiro hari ibindi bibazo mfise byinshi cyane thank you so much byinshi cyane mugabo urabona ingene ndondera effort no kugira iki nkavuga ati reka basi abantu bankurikirana sivyo bo bari ko bararaba gutya ntibabure akantu basi basigarana basi ndababwira namba ata bintu bizima mfise nza kuvuga umutwenga basi dufise sujet nyene tugomba kudebatako banga tuvuga twasomye nka ibintu byo kwendana birimwo basi bantu basi baterame basi bafume basi yego amasaha agende bibagire ko batarasuye basi iryo saha ihere uravyumva basi uronke icitwara bitumye nongera kuvanga amasuje na uravyumva mu ncamake dansohoka nkaje umuntu mba mvuze ngaha ndakunda gutaginga ba dramatic ngene yaronse hit okay dramatic yaronse hit acagura puturu Gyna nawe yaronse hit aguriki oyo kandi kibazo ndakobagije jewe camfata amarando ze ngaca ndakoresha ibindi ngaca ndakoresha iyindi hit nye canka kandi kazi urayizi ya poudre bisiga kugira akumare ku mwanya munini Viagra aho ya Viagra ni binini puturu nuyizi cameraman wanje kumuhira mukizwa raho vraiment mukizwa iki aho ndayibona ya vumbi byo muri Kongo Fizo yaririmba mini necho mkongoto wasipaka givumbi ya Kongo ni naturel sinigea nisiga ivumbi byo muri Kongo narito bashira Kongo ishashe ndabyumvise uko ngo nkuba donc ni dramatique nani dramatique kweli hit madamu irebe yanyu Imana kurandure uravyumva aguze ivumbi yababa yo kuzara hasha uravyumva nawe uronse hit ugura iki
cyangwa urositi bagusigira ivumbi oya Unye baramuprofita Daramata profita nabo baramuprofita yashamwa ndi bamprofite je biragoye ko mpo ahubwo nije mprofita abantu sawa rero urumva sasa urabyumva oya aranda ubwiza kuje biragoye ko mprofita kwe ndamuvuze sindamuvuga kundi nabi DJ Fernando ndamuvuze siku nabi urabyumva vuze kiriku canke Double J siku nabi mugabo umuntu twa Chimamanda akuvutse agakwatura kibintu hari umuntu je yambajije ati wowe biga bintu Chimamanda yagupostinze mwaye ko amenyereye ingene ino game ingene zatuyikina wewe yabonye ati ndamubwira ati nukuri ko Imana je nta Chimamanda nigeze mbwira yuko yokoresha ifoto yanjye kuba ariko aravuga histoire y'abahutu n'abatutsi sije muhutu wa mbere n'umugore wanjye suye mututsikaze wa mbere kumbura umuhutu sawa ravyo on continue yavuze ko ndi umuhutu nije mu kandi jane ko yavuze jewe ndi umuhutu mugabo hari ibintu je numva sivyo ita making a sound erindira gato rero none nije muhutu wa mbere yaronguye mututsikaze ari wa mbere mugabo ni mugabo nka jewe gukoresha iby'ubwoko biri no ngaho muri Bibiliya nangora mugabo mu Burundi dufite ubwoko bw'abarundi by'abahutu n'abatutsi birahari navyo sivyo mbwa tubanye neza ntangorane sivyo neza kandi sasa jewe nkoresheje bijya ababikoranye igihe esprit nyene yandikishije hajyo nta entertaining ibirimo mugabo ifoto yanje bayikoresheje kugira content yiwe igire attention kubera bayakoresheje umuntu azwi fama hagiye ari gudrondera nde blend bakoresheje brand uravyumva urumva so je kuri jewe ukoresheje ivyanje ukamvugamo nuko namaze kuronka capacity yo gutahura ibintu ndamenye ingene ibyo bintu ndayibana navyo mugari abandi bantu bagira kwihangana guke urabyumva je nk'umwa Chimamanda avuze ati uyu muntu nukumugirira nabi hari abantu n'idiri bazitanga arahumva ngo bahawe undi nawe ari capable yo gukora ivyo ni baneri no gufungisha ico kintu mugabo vraiment nibaza ko ico kintu rusimbiye bihuranye n'umwana yapfuye yishwe n'ishano nuko ico kintu kirakwiye kuvaho burundu biragoye batwamaze kuba nabi tugira inzigo za hafi ujya mukobwa yapfuye antuka ndazi ko Gyna tawe waruze ndazi ko nawe narinzi mugatera umuntu aravye amasete ndagira n'ubwo navuga ko umuntu yari giki yarabaje ishano uri maso ndi maso je ryari umudadaraho bahaye ishano yabyo yarahazwe kabisa cyane namugata arondera imiti wabyo ubu system ihari nukwiyubara ubu widusege twitiramirira mu rugo ego kwe ufise ugiye ngabo no muyaga wabikuronka hako jewe hari ahantu ngenda ngiye nwandiko ndanywa inzoga ngiye mu toilette ngenda ndayitwashura kwisiga cyane ikindi kintu cose uriko mwafa cyane system icyo cose shaka kugisiga ngaho onye ngenda ndagitwara no muri toilette ndayinjiza abantu bamaze kuba nabi kandi rero ingwane zishya ziba rero ugasanga rero kubera ukwemera cyane iziboro ijambo ry'Imana cyane Yesu jambo ry'Imana ugasanga ibintu baba bagutayemwe ni ibintu bisaba yuko uja ku muganga avuza w'ikirundi ugacupfa ngo je sinzogenda ubundi ni Imana iyo ugwaye kubwira aja kwa muganga Chris ndi ku Mana agukijije kubera kwizera kwa kubwira ati genda kwa muganga uzocekinge ko vyakize urumva je naho no bafise pouvoir bon hari abantu bagira ingabire akwaturiye ko ikintu kigenda mugabo nawe bigomba urabe inzira ubicishako na Yesu uzorabe mu kuzura abantu nige yagomba gukiza ya mpomyi yafashe yasatora utwondo bisigaye yuko tujya twondo hari pouvoir yatwatuyemwo urabyumva niyo mpamvu no munsi ndakubwiye ati fata amavuta y'ikibonobono wisige umva hari pouvoir runaka usanga yaratuwemwo ni nuko Imana irafise ukuntu yaranje ibintu byayo kubera ibi byatsi byose ubona jewe namanibuka je nari inyama nkuze nibuka igihe nginyama ingene ari umutante yagiye inyuma y'urugo anzanira ivyatsi maze imyaka n'imyaka plus de 20 atanyamange bona asabwa ati ucugura utunyama cyandagura karobo k'inyama ndagira we ndabitekana kuva ico genda ginyama
urumva yuko ivyo vyatsi yampaye hariho pouvoir byari bifise baba kizwa bashavuga ngo namashetani bisigura yuko ibintu by'amashano ikintu cya mbere byabaye byinshi ibi by'amashano byabaye byinshi sivyo kandi kigira kabi ari n'abamesha babigukingira oya ico reka ndababwiza uko je nafise indasago urabizi oya hari cyo ndafise indasago turarasaze abo bazungu babavura imiti ni Yesu yayisizeho oya wait none ibi bimera Imana yaremye siyo hari imiti none reka nabyo turogesha n'ibimera urabizi none hari ibituroga n'ibidukiza yego reka ndakubwira icyo ico indasago naho bitandukaniye n'izi ncanco bagiye baraducandaga erega nivyo ega nizi n'indasago gusa nizi kizungu uravyumva kubera urumva nizi kizungu n'indasa izi zose n'indasago bagiye ngo badukingiye ngo ibiki ngo mugiga ngo ibiki ivyo ni ibintu byabo by'ikizungu bagiye barakira bica mu miyaga cyangwa none izi za corona amavirisi menshi aca mu miyaga kujya kuntu nyene na kirere barashobora gukiroga bakakirugikamwo ibi virisi uravyumva bigaca mu kirere mugabo baragurasaze akantu gahangana navyo ni nkuko rero natubwe ino iwacu tafise ibintu vyacu kama turika biciye mu miyaga mugabo akabara abandi bamesha nabone baza ati ico kintu kije warigize ai biragukingira mugasanga wewe wishinga ripotokoshetekebo uragwaye n'ishano biranze kuja genda bagutera indasago hamuje gushinga intahe je nagiye ku mupfumu arandasaga ati byarakunze kubera umupfumu imiti azoterateranya azofata bijya avange nibi n'ibintu kama hama afata kembe gato agire gutya akiruku hama igira utsira rwego rurasago rujya umuzungu bazana hajya ngo bazanye ngo incanjo ngo zikini ubuzibi zikoze rero ivyo bintu twako turavuga byariko bija kuri bajya abantu baba bahaye amashano tuvuga ko biva ku nzigo n'imitima mibi tu abantu baba bafise umuntu utanga solution d'abord ntozeye ishano manza wikebuke vraiment umuntu atanga ishano ijambo ry'Imana nta mutima mwiza bafise simple muri zaburi 143 umurongo wa 12 umuntu atanga ishano bavuga bati kandi urandure abo bansi banje kubw'ibabazi za ubahonye ego jambo ry'Imana rivuga ati bahone muhone mu izina rya Yesu oya mu jambo ry'Imana rivuga ngo musabiye abana oya wewe je nigi wawe dusabiye abansi bahone byanditswe aha muri zaburi abansi nyene n'umwansi w'iterambere ndabibuza ko Gyna afise indirimbo iri hanze of course guys hari ikintu mwe mutazi iyo ndirimbo yanditswe na Mbona Nibyo byari ngombwa. Biba ngombwa nyene. Ni Gyna na Mbona. Ni Gyna na Mbona. Ego, byari ngombwa. L'essentiel ni kubera ko tuvuga tuti indirimbo iri hanze. Kirarabwa. Petit hit. Kuna na wastare wengine nisho wapanda juu. Wako chini yangu. Abaanza kuomba collabo. We ngoja tu. Kuna mtu aliniandikia ngo collabo tutakupatia ngapi? Kaambia we tulia kwanza. Tulia. Tulia niangalie blend kwanza. Tulia ni jenge brand kwanza vizuri. Bamera nka wale urazi Oya nawe nishusha muziki. Umwe wese afite inzira ziwa cyangwa n'Imana yamuteguriye. Aravuguta. Mugabo Orege yanse guhanurwa. Orege novuga yuko ari umuririmbyi aronse ama opportunité yose abaho bose abakeneye. Ufise umuavoka utariha, yarafise metre muvayo. Aramuriha sha. Oya none gasha yarafise metre muvayo. Akatugira twebwe twamufasha n'ibiki. Mugabo we yabona ati yisore indirimbo ngiye aronka amafaranga atagata na Primo Star yacaje gupanga mu hoteli. Kaja mu hoteli barapangaye. Muri vumbi ya Kongo. Cagura ivumbi ryo mu Kongo. Aha. Vutu. Guys. N'iryo vumbi niri guherako. Ndabibuza ko Biza rikora nambara amasahane baza amasahane bariko barakwimba. Barakora 6 size bariko barakwimba. Bakwimba gute? Navyo bashobora. So hama rero indirimbo ya Gyna vraiment iraryoshe. Gyna. Ntuzomere nka Orege. Wana kubo Orege asigaye na YouTube yaragurishije. Na Facebook aradandaza na Instagram aradandaza.
yo basigaye aririmba n'abaririmbyi utazi niyo baje bavunduruka nimba ari byo bamuhaye sigaye akora amasho Orega sigaye akora show bamuhembye 100,000 yo napenda kwifurije tout simplement ufanye muziki wako bien biha agaciro nyene titre simbizi hanuye Gyna Gyna n'abapastori murakoze n'abapastori bera bihevye inde Lopez ariko kuzuza arena wewe okay biya ari kuririmba Kigali sawa rero Lopez rero yacyatangura kuzaja mu bushengero bwose nawe oya ntege mu bushengero bwose man rero hajyanye oya sivyiza amaze gukora hiti ndibaza ko yabihevye nkashagiriye ega amarugeze naririmba sekira ririmba biragusha univyashara umviriza aririmba gospel aririmba ibiki amenye neza yuko hari abantu bakeneye gutungwa na zijya ngabire uramaze ko neza here mbonye none bapfa kumwizanira ko neza here mbonye akubwiye turumva cyo tuzateramana none ego umwuka wera umwuka wera uzaba uhari kwinjira ni 330 VIP n'umuriyoni bazumviriza coco ntugitebeko abantu bose nasime yamagarimo wowe wari bwabone umuntu ategura concert nk'iyo Lopez yateguye bakinjira ku buntu wafate mu mose sumamagaro wiwe voilà jere bigere byo kwinjira ku buntu ndi contre kubera ari nabandi baririmbyi bitwa bayanike yuta bariko barashira amafaranga menshi kandi baza baririmbye magarimba neza kwe yuta yego vrai uravyumva turimbo turyoshe afite turyoshe none cyayibaze ro nkabajya rimwe na rimwe nkana none yo enda kwereke umviriza twarabayeho ibihe by'abaririmbyi bitwa ba David bitwa ba Apollinaire ubu babiri ba Apotre ba Pasteur abandi barigiriye badudu baragiye buri gihe barakora concert bayikorera hajya korera CLM hitwa Odon Palace no babagirira concert rimwe mwa umwe concert bayikoze muri 2011 niho narindi haje washaje kandi kwinjira VIP cyo giye kubera amafaranga yarafise agaciro cyane ari 30,000 ego amafaranga ni menshi bademtanye muri 2011 uravyumva umuziki wari ugise agaciro 30,000 entrée ubunye none si 30,000 VIP sasa avyumva uceye bazico gihe no musi wo twarabuze indi generation kubera ico gihe murabizi haciye haza abatovyi baradabenga ibintu baca baza ba Prince Mshindi na Big Zoe baca barica ba muziki ivyashara baca bazana ikintu tazi vyari ivyo bazakuvuga ngo Yesu baramucoma Yesu baramugiriki bamutambisha dogi bakiriki Yesu wanje no musuperstar Yesu wanje Yesu baramutobanga gushika naho babantu bara bagenda kuraba uno munsi umva niyo mpamvu nana Lopez hajya kwinjira kwabaye kwa gusa ajya kuri Jardin Public sivyo oya ni we yabiteguye rindira kuvuga ati batanga amafaranga ubu rero turakeneye rero iyindi nshasha y'abantu bakora ivyunguka uravyumva asate bro Izaye mbonye ubuhonde turekane na Izaye mbonye ubuhonde oya barya mutipa rare turekane nabajya uravyumva turafise abarimbyi benshi ng'abarimba Lopez vrema yo kuzana na stade ko mu misi z'abarimbyi bazabarimba mu stade Lopez rero twari turonse umuririmbyi yashoboye kuza fresh ibintu byo kwa Maria mu bukorane bwari na hari yashimamishe cyagarare ko ashimamisha hagarike Lopez Pastor Lopez ndasubiyemwo Pasteur ndavize mfise bibiliya hagarika ivyo bintu nkene mbone Lopez Pasteur Lopez ahagurutse mvuga ati kwinjira twarishira kizitanu reka no mu pastor no kwinjira mu ishengero ntibari oya Lopez ubu wisone plus muririmbyi aririmbye indirimbo impano yiwe azosigurira gute by'itarano byo kuza impano nagwiwe atigeze ayerekane ko yashirinzira abandi turakeneye umuntu akiri kwera tudahendanye reka turi kuri Gyna muga biramuraba nawe reka biramura reka byose ni hiti kuri hiti reka Lopez afise amahiti we turi kuri impano reka Lopez afise amahiti uremera ko Lopez afise amahiti menshi bro twebwe tuvuga ngo indirimbo zafashije abantu byo birabasha ya buririmbo ari n'abajamba burira kwa abana mwe VP okay uragenda ujya mujama ino inzobe yo fresh imana yakanyagato okay uragenda ku mutwenzi hari indirimbo akunda kuririmba yaririmbye namba ari korale ya namba ari Saint Dominique ya Yesu kongihe mano muzi mugatera yo nyene kimara amazi bana ubona DJ kubisemwe puf twese nibiyeri hejuru niyo nyene kongihe ni byiza bava ni muti nimbu basi mukabare kose za yangiri za mutima imbazi ibidaje hejuru ubwo ngene urwana rukaba rurinji bararuciye ari inyuma muri rubagiye muri nuzenye muri passage
bisigura ngo bisigura yuko umuziki n'umuziki urabyumva iyo umaze kuja mu mitima y'abantu bamaze kuba commercial nivyunguka kubera ntuzobone abantu bagenda muri rya makonse ngo nuko bose baba barabakizwa hari abandi baba bahanya amarandevu y'amarankontre yaje urabyumva none bibaza yuko igihe Zion Mbonyanza gukora concert yagiye kuri Zion show imwe VIP baza ko yinje bameze gute baraba boss gusa abarinjiranya abantu bacenga urabyumva so ndo hivyo sasa rero umuziki rero amenye yuko namba uri pasteur sivyo uyoboye abantu menye yuko aba bantu no munsi turi mu bihe bagomba kubeshwa n'ingabire baba bafise wewe rero waronsa amahigwe indirimbo yawe ikaba viral kujya bakarorero komisa nabandi ucubatera intege nabajina arazaga akabona ati na pasteur hitiyo byagenze kuhanura Gyna hayi nege no ndiko ndahanura ndamuhanura ndamuhereye no kubandi ndamwereka abantu babyitwayemo nabi bavyoma kuko ntitwaronka uburorero bw'abantu bavyitwayemo neza je ndeka kubesha vraiment abantu bose amahiti abantu bose nzi banose amahiti kuri nzubona nk'umurimbyi nkaroriro uno munsi muri 2024 bashaka gukora interview ariko aridoga ngo nta murimbyi numwe afise inzu bose babayeho kuno ugacubona ama opportunity yagize ucubona yuko meme na Gyna agomba kuja ucumengo ntibizopfa bishobotse voilà ko atakarura afise bigo niyo mpamvu rero tuvuga ati turakenerera abantu bazana impinduka babera akarorero abandi Gyna are you ready? Yes, I'm ready. Yeah. Are you ready? Yeah. Ngwani nuko tugira abansi benshi bakunda gucana intege guys baza mwumvirize rya jambo wari ronse baza mwumvirize niryo duherezako duhereze ku ijambo ry'Imana hamaje tubikira mugabo ari jambo yari yabuze Gyna nari towe ijambo ry'Imana nagenda abwiye mugire subscribe kwa Gyna ni Gyna official ngoma ndabasomeye ijambo ry'Imana rigira ikindi mvuga inyuma microphone ndazimije muri sigarane yaza kubigisha havuga ngo ni murinde ni mu Bikorinto ba mbere igice ca 6 umurongo w'9 yego havuga ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana batazoragwa ubwami ntibazonyozayo n'ikirenge ati ntimuzimire ntibabazimize okay abashakanye abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bendwa canke abagabo bendana si ijambo ry'Imana bariko baratubwira ko abakore mu bwami bw'Imana sindaheza canke ibisuma canke abipfuza canke imboregwa ntituzohonyora botwe zamuranywa mwigerera tu ntimubimboregwa canke abatukana nka Chimamanda ntimuzohonyora mu bwami bandanya kandi bamwe muri mwebwe niko mwari muri ariko mwaruhagiwe ariko mwarejejwe mwarabatijwe mwatsindanirishijwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo no muri mwemu w'Imana bisigura ngo twebwe tubirimwo bamwe twebwe twarejejwe twaratsindanije abakibirimwo batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza nibazohonyoza iki mana yanje jewe mwijuru nzori kuri protocole niyicarire iruhande ya Lazaro ego ndaba umwe ati wewe ati unaenda wapi wapi didira unaenda gutya izofata kamuye nzobanisha rwanda Chimamanda ngujahe jewe nzoba nica mwijuru ikibanza canje nzoba nicariye gutya iruhande yande ya Lazaro wirabira karere yego nabwati guys nuko reka tubasezera ijambo ry'Imana baryumvise ababikora rero ariko ntitubivuze ngo nuko natwe turaberanda ijambo ry'Imana usako turinterprete no mama nta uvuga ijambo ry'Imana ngo nuko ari muzima no gusabikanya kugira ngo kumbura rero batari babizi ko ririho muri menya ko rihari nanje rimfasha cyane reka kuzingura ibyo bigirwamana amen muzozinirwa ngo yudariyaho uzoca wiyaho bye ciao thank you